Abenshi barazi umuntu yitwa TheGeneral-X biciye mu kazi kiwe ku DJ asanzwe akorera ku mugabane wa Amerika. Ariko abenshi ntibari bazi koko yuko uwo muntu ari umurundi. Ciyewe nashoboye guhura na biografi yiwe, cavuga nti sinogenda ntayibashikirije bivanye n'amateka menshi abantu bamuzi ko asanzwe akorera mu gihugu ku mugabane wa Amerika. Ibitangaza asanzwe akorera kuri uwo mugabane nyene wa Amerika, abantu benshi birabatangaza kumva yuko ari umurundi, abandi nabo bakabiharira. Ariko twagerageje kugira research yacu, ubushakashatsi butandukanye kugira ngo tumenye koko uwo muntu tutari tuzi ko ari umurundi, mbega koko yoba ari umurundi. Niho twashobora kumenya biografi yiwe. Ku mazina yitwa Alexis Ndayishimiye, niyo mazina yiwe. Urumva yuko ari izina ry'ikirundi, ariko izina ry'umwuga wiwe w'ubu DJ asanzwe yitwa TheGeneral-X. DJ TheGeneral-X. Rero uwo muntu akaba yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ahitwa Ibyumba, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989, hari mu kwezi k'umunani itariki 14. Ntibagiye muri histoire nasomye umengo yavutse isaha 2 zo mu gatondo, niho yashobora gushika kuri ino si neza na neza. Akaba yavukanye n'abana bashika kuri 5, bisigura yuko ari mu muryango w'abana 6, wewe akaba agira 3. Rero inkuru ukuntu yabandanije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994, murabizi yuko iyo myaka yose yari imyaka yaranzwemwo ingwano zitandukanye zijya nino, amasase menshi. Byabaye ngombwa yuko bahunga mu muryango wiwe. Yahungiye mu gihugu ca Kongo, yahunganye na muyomba wiwe hamwe na inakuru wiwe abyara mama wiwe. Bivanye n'intambara yari hari ico gihe, byatumye atandukana n'abavyeyi biwe, atandukana nabo bavukana. Kuva ico gihe ntibasubiriye kubonana, wewe hamwe n'abavyeyi biwe hamwe nabo bivukana. Harenganye imyaka myinshi cyane, ntiyasubiye kubona kandi abavyeyi biwe. Muri Kongo bahungiye ahitwa muri Uvira, bahamara imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 muri Uvira bamaze kuhamara imyaka igera kuri 2, niho muyomba wiwe nawe nyene ntiyadirazi aho umuryango wiwe uri, kuko urumva baratandukanye kubera intambara yari kwiraba. Niho muyomba wa TheGeneral-X, DJ TheGeneral-X canke Alexis Ndayishimiye, niho muyomba wiwe yiyumvira gusubira inyuma aje kurondera umuryango wiwe, kubera ko umuryango wiwe nawe wari wahunze ugenda ukwawo. Murazi yuko iyo intambara ihari umwe wese ahunga bivanye n'ahabona yuko haza kumworohera kugenda. Rero TheGeneral-X, DJ TheGeneral-X hamwe na inakuru wiwe yari kumwe na mamdogo wiwe muri Uvira, niho nabo bace biyumvira bati reka tugende mu gihugu cy'u Burundi, ntitwosubira hari. Niho rero bace binjira u Burundi. Bamaze kwinjira u Burundi bashikiye mu Gatumba, muri zone Mutimbuzi, muri Bujumbura rirari. Mu Gatumba barahabaye, mugabo ntibashoboye kuhaba igihe kirekire bivanye n'ukuntu ubuzima bwari bumeze muri iyo myaka. Ngira ngo mwese murabizi, muri iyo myaka 1994 na 5 kuduga, ubuzima ntibwari bwiza ku bantu batari bakenya cyane. Bivanye nuko babona ubuzima, niho bahisemo kuva mu Gatumba baca bimukira mu ntara ya Cibitoki asanzwe hitwa Imabayi.
n'umupira turakina ngaho. Urabona hano iri barabara ni barabara duga ku ntuze ku mashure yitwa komisiyoni no hariho na paruwase n'ibiki so iri barabara rero no twatigita saa 12 zo mu gitondo twisize urume atamwanya wo koguhari uvuga ati ndacerewe batankubita n'ibiki hano no twaca tugiye ku ishuri komisiyoni ni hari haruguru nyene aho tugiye nyene ni hari imbere iyi nzira ebana ndayibuka vraiment ebana chaunti gitatu urumva abantu bazi nko mu bihumbi 2001 murahazi kuntu hari hameze ariko urabona ko hahindutse cyane harahindutse abantu babaye benshi ego Nisa, umva abana umva. Nawe uganga. Cyagiterwa bakurikirana. Mwakani. Ubugeze mwakani. Sinyakiga. 12. Byagenze gute papa? Nisa. Ngwino. So rero. Biga mwakani. Aho sora. Wararenganye hose. No ugiye ngaho hose. Kiso? Aho hose. Cenge nakugurira imiti. Wewe. Utuje uburi mu wakane. Urumva mu minsi iri imbere uzoba uri mu wa gatandatu. Aha. Niho muhira aho. Aha niho hangeretse ubuzima cyane cyane. Anakuriye. Nize muri aya mashuri sinzi ngo ni Ani Ben cyangwa ni se. Ariko narindi niga hano. Ndiko nabwira aho. Uri mu muryango uheka. Sinibuka neza ariko ndibaza ko ari muri iyi miryango. Barazihinze. Bo nibo zahindutse. Ariko sinibuka ko nari muri A cyangwa muri B cyangwa muri C. Ariko ndibuka neza ko nari ngaho. Oya ubu kwera bagwiranye abanyeshuri. Babaye.
mabayi bahashitse barahabaye mugana aho nyene ntiyashoboye kuhaba igihe kirekire. Bamaze kuva mu Gatumba bimukiye imabayi naho nyene ubuzima bwarabaye bubi. Yaragerageje kuhiga mugabo ahiga nabi kubera ubuzima nyene butari bumworoheye canke butari buboroheye wewe nabo bari kumwe. Niho yahitamwo kugaruka bamuzana i Bujumbura. Bamuzanye i Bujumbura bashikiye mu Buyenzi niho baba, ariko mu Buyenzi naho ntihamaze igihe kirekire bivanye nuko hariho umupapa yaje avuye muri komine Muhuta asanzwe hitwa mu Gitaza, benshi murahazi. Ashitse mu Buyenzi acahura na Alex Ndayishimiye. Ico gihe ntiyari bwitwe DJ TheGeneral-X, ntiyari bwitwa uko ntiharakiri Alex Ndayishimiye. Rero uwo mupapa amubonye yaramuzi, acavuga ati ubu ni wa mwana nsanzwe nzi, umwana wa naka kwabayeho muri ubu buzima. Biramubabaza, niho yaciye avuga ati no, umwana naze aje kubana n'abana banje aba mu bandi, areke kuba mu buzima bwo guhangaye. Kuko amaze kumushikana mu Gitaza yaramushize mu ishure, yarize arahigira imyaka itari mike. Alex Ndayishimiye ariwe DJ TheGeneral-X. Hama wanashima aho nyene niho yashoboye guhereza amashure y'intango, kubera ko muri concours national y'umwaka wa 6 yaronse amanota atari mabi, yaronse amanota meza cyane ku buryo yaciye aronka uburenganzira bwo kwiga secondaire. Ndazi benshi mwiyumviriye muti ko twabonyemwo umustar Belkris na TheGeneral-X, ninde nande bapfana iki? Ariko nokubwira yuko aba babiri ni abavukanye, TheGeneral-X hamwe na Belkris, ni mukuru na mutoni. Twarashoye kuyaga na mama wiwe wa Belkris, reka mwumve ivyo yavuze. Nkuko muvyiyumviye, mama wa Belkris aravuze ati aba babiri baravukana, ni mukuru na mutoni. Subije inkuru inyuma gato, ujya mu papa yatoye TheGeneral-X akamuzana mu Gitaza niwe papa wa Belkris. Umva yuko yari umuvyeyi w'umutima. Niwe papa wa Belkris, niwe yatoye umwana aza kumutunga muhira, amutunga mu bandi bana, amushira ku ishure, ubuzima burabandanya. DJ TheGeneral-X canke Alex Ndayishimiye ico gihe ari mu Gitaza bivanye n'ubuzima yaracamwo, intambara nino ubuzima buba bubi. Byarabaye ngombwa yuko ikindi naco ntiyari ari kumwe n'abavyeyi biwe, kugira ngo musanze muvyumva, ntiyari kumwe nabo bavukana. Byarabaye ngombwa yuko yiga nawe nyene ukuntu ashoboye gutangura kurondera ubuzima. Aho onye yarabaye umurovyi, yararoba akoresheje igera, asanzwe babizi kuroba akoresheje igera. Yararovye akoresheje urusenga, abarovyi ngira ngo musanze mubizi ivyo byose. Urumva yuko yarageze mu buzima, yaraciye mu buzima, novuga yuko wenyine uri kurabwumva utangara ugaca imbere ati gute umuntu yaciye mu buzima bwo kuroba mu Gitaza uno munsi muri Amerika ariko akora ibitangaje. Rero inyuma yaho yaranabaye kinyozi, mu Giswahili babita abakinyozi, ariko mu Kirundi babita nibajye bamwa, mu Gifaransa abakwafere. Yarabaye mu kwafere aho nyene mu Gitaza. Ariko nkuko usanzwe tuzi ubuntu bw'Imana, Imana itaragukura kwa amaboko, utegerezwa kuguma washitse ku vy'Imana yaguteguriye. TheGeneral-X canke Alex Ndayishimiye, inyuma yo kubaho imyaka myinshi cyane atazi ati mama ari hehe, gira ngo yari yaranatanguye no kuyibagira mu mutwe wiwe mama wiwe, atazi ati abo tuvukana bari he. Niho mama wiwe yamenya aho umwana wiwe ariko ari mu Gitaza. She kwibaza uti mbega mama wiwe
yabimenye gute, bigenze gute, mama wiwe yari. Izi nzira za Gitaza ni inzira dusanzwe tuzi neza cyane yuko uvuyeyo ugiye mu Rumonge, Nyanza-Lac, Makamba hariya hose ukinjira mu Mabanda ukabunje Kigoma, bisigura yuko ni inzira imwe. Rero mama w'ico gihe nawe kubera ukuguma hunga intambara yari ageze mu gihugu ca Tanzania ahitwa Ikigoma. Aho yarashoboye kumenya amakuru y'umwana wiwe ahari. Amaze kubimenya yararungitse ikete ndetse anarungika n'itike. Niho TheGeneral-X canke Alex Ndayishimiye yaciye agenda kubana na mama wiwe Ikigoma. Ashitse Ikigoma ntiyahagaritse kuko urumva ya esprit yari yamaze kugira yo hajya mu Gitaza yo kurondera ubuzima, yo kuguma gwana nino, kuguma yigwana ko kugira ngo arabe ko guma yevoliwa mu buzima canke arabe ko hari ico yoronka. Yagumye agwana, muri kwa kugwana niho rero kuja mu muziki byaciye bitangura. Gatonya nsubira inyuma, TheGeneral-X canke Alex yarasanzwe ari n'umukinyi mwiza w'umupira w'amaguru. Ariko rero urumva ico Imana yaguteguriye ntushoboye kugikwepa nubwo vyogenda gute. Imana yamaze kumutegurira ati wewe uzoba umuntu akomeye mu muziki. TheGeneral-X ibyo byose yarabigira ariko ntiyibagira kuza aragenda gutamba mu maboom, mu bintu novuga ko muri kino gihe basigaye bita amakaraoke, muri burya bupati bw'ahana reka kugenda gutamba imiziki. Uko niko yinjiye mu bya muziki arabandanya. Urumva yuko yagerageza guma arondera ubuzima aja gutamba, bijya byose yaraje agerageza kubikoresha kugira ngo kumarabe yuko ufite n'ibintu byari biri muri we. Ikindi naco urumva ko haraheze imyaka ishika ku 8 atazi umuvyeyi we ngo ari hehe, taza bavukana bari hehe. Imyaka 8 si mike. Muri uwo mwanya nuvuga yuko mu myaka 8 uba waramaze kwikuramwo izo esprit zo kuvuga ati abavyeyi mama sinzi abo tuvukana sinzi papa, uba waramaze kubyikuramwo muri iyo myaka yose. Rero nyuma y'imyaka 8 mugabo urumva ko yahuye na famille, kandi maze guhura na famille niho aja muri byo gutamba n'ibyo byose nkuko nariko ndabivuga. Na cyane bakunda gutamba imiziki y'umugwi wari ugezweho witwa Likoro ya Nzambe. Likoro ya Nzambe murazi yuko ico iyo myaka yose abakongomani mu gukubita umuziki bari barenze. Ikindi naco nuko mama wiwe yari umusenzi wa cyane gose, kandi gushika no munsi no musenzi wa cyane gose. Rero ntigera ashaka yuko umwana wiwe aja muri ivyo bintu by'imiziki. Ivyo bonye baririmbyi benshi canke abasaha benshi barabizi yuko kenshi baja mu muziki famille stabigomba. Rero mama wiwe yamagomba yuko umwana wiwe yogendera mu nzira zo gusenga Imana, ibintu nk'ivyo ibintu by'imiziki akabiheba. Ariko Imana yagushizemwo gitegerezwa kuguma catsinza amatora, gitegerezwa kuguma caganje mu byujamo byose. Bon, rero mama wiwe mu nyuma yararonse ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane wa Amerika. Niko rero DJ TheGeneral-X yashitse muri Amerika. Ubu muri no mwanya aba muri Texas. Rero TheGeneral-X muri Texas amaze kuhashika yabandanije bya bikorwa byiwe nyene cyane by'umuziki, ari DJ. Nimba mwumva hirya nino hose mu ndirimbo zitandukanye DJ TheGeneral-X canke DJX, ni kubera ko hariya anya asanzwe akora ibintu bidasanzwe cyane mu manza zitandukanye, mu mapati atandukanye, amadote, ama anniversaire, ama boom party, house party, ni byinshi bitandukanye. Yama ajamwo ibiteramo bitandukanye akora DJ TheGeneral-X. Rero uko niko yagiye alevoriwa mu buzima bwiwe. Uko niko mu byumba ama house party, ama boom party, ama party atandukanye, ama shows atandukanye baramurondera TheGeneral-X akaza
kubavugiriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho muri Texas. Rero mu ncamake iyo ni biography bike muri byinshi twashoboye gukora ku bushakashatsi inyuma yo kumva yuko TheGeneral-X ari umurundi byaranadutangaje kandi tukumva yuko yaje ngaha mu Burundi, ikintu tutari twiteze. Rero ubwiwe TheGeneral-X arashimira cyane abantu benshi cyane batandukanye, kandi mu kibanza ca mbere hashira mama we bamuvyara. Biboneka yuko ya myaka yose TheGeneral-X yariko ahangayika cyane, yariko aca mu buzima bugoye ngaha mu Burundi, mama wiwe naho aho yarari ntiyasinziye. Mama wiwe yaguma arondera ati umwana wanje arihe, umwana nzomuronka gute? Umuyaga w'amajambo wapfuye gusa kumucamwa ati umwana wawe ari hanaka, umumama acakora ibishoboka byose kugira ngo umwana amushikire. That's why TheGeneral-X ashimira cyane mama wiwe mu bantu ashimye, ariko kandi arashimira umumama wamutunze ariwe mama wa Belkis. Aramushimira muri byose kubera ko nawe nyene yamufashe nk'umwana wiwe. Aramushimira cyane mama Belkis kuko yamufata nk'umwana wiwe mu bandi bana. Arashimira papa wa Belkis kubera ko urumva iyo yamukuye. Abandi nabashimira, arashimira cyane oncle wiwe muyomba wiwe kubona intambara iva akamushira ku bitugu, akamushira ku mugongo. Twagiye mamudogo wiwe nawe nyine aramushimira cyane gose kuko niwe yamuguye inyuma muri ibyo bihe byose by'intambara, aho Alex yari yatandukanye na mama wiwe nawe bivukana, ariko mamudogo yavuze ati uyu ni umwana wanje. Muyomba avuga ati uyu ni umwana wanje. Baguma bamutwara hirya hino hose. Abo n'abantu ashimira cyane. Rero twebwe twaragerageje kuji hirya nino tubaronderera izi nkuru tuzashikirize neza cyane, ngira ngo benshi murambona ni Keston, kandi murazi yuko mu kurondera amakuru ndize numva inkuru ntigira ndayirengagiza, ndakora ibishoboka byose nkayirondera hasi hejuru. Rero uno munsi nkaba nahisemo kubakorera inkuru ya biography ya TheGeneral-X canke ndashimiye Alex. Navuga yuko yaciye mu bintu byinshi biyobeye, mugabo impera n'imperuka intsinzi arayishikako. Nuko hama mukaba munzi yuko jewe umushobora kunsanga kuri Waka Live TV. Kuba mwari kumwe na twebwe muri iki kiganiro cya muri biography ya TheGeneral-X, kandi abashimire namwe bo muri abantu bagaciro cyane. Sino nibagira no kubabwira muti mukore subscribe ngaha kuri YouTube channel, kuko muzuhabonera byinshi bya TheGeneral-X n'ibindi byinshi bitandukanye bisho kukwigisha wewe canke ubundi, na cyane cyane n'inkuru yiwe murumva yuko ikwigisha kutihebura. Ngira ngo murahejeje gukurikirana neza inkuru canke ubuzima bwa DJX, DJ novuga yuko muri iki gihe ku mugabane wa Amerika abenshi basanzwe bariyo barazi ibitangaza vyiwe. Rero twashoboye kandi kumurondera kugira ngo tuyage turi kumwe, tugire n'ikindi kintu tumubaza imbona nkubone, na cyane cyane mu buzima bwiwe bwo ku mugabane wa Amerika. Biri gute rero bro? Biragenda neza. Yego. Hama inkuru yawe novuga yuko hariho ahantu hamwe ibabaje, ariko kandi hariho n'ahandi iryoshe kuba waronye guhura n'umuryango wawe, ariko ko hababaje reka nakubwire ntipore cyane. Murakoze cyane. Bon, DJX sino shima yuko dusubira inyuma mu vyagiye biraba mu ntango yose, kuko twabivuze muri biography wawe canke mu buzima bw'iyo urabamwo. Ndashaka tuyage ku kintu cyane cyane kijanye no ku mugabane wa Amerika aho usanzwe uba. Kwanza usanzwe uba muri state yitwa gute? Mu bisanzwe igihugu mba muri state bita Texas. Iri
yegeranye niyo bita ni Mexico haruguru hakaba hariho Colorado amajepfo hakaba hariyo bita Arizona so ndi hagati ya Arizona ni Mexico na Colorado. Bon ku mugabane wa Amerika abantu benshi bazi yuko ari ahantu bavuga icyongereza gusa, ariko je naramenye yuko hariho ayandi ma state bavuga igifaransa. Mbega muri state usanzwe urimwo bavuga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa n'urundi rurimi? Bo bavuga igifaransa mu bisanzwe Amerika yose ivuga icyongereza, ariko uravye hari usanga hari state bavuga mu gifaransa bivanye na cagihe ca slavery. Gihe ca slavery ndibaza umuntu yavuze igifaransa ubwa mbere yari yaravuye muri Afrika, sinibuka igihugu yaravuyemo muri Afrika, ariko ndibaza ko ari Louisiana ari naho Lil Wayne ava. Lil Wayne ava mu bantu bavuga igifaransa. Ava mu bantu bavuga igifaransa. Kinavanze n'ibice bita ngo ni Creole. Creole ni abantu bava muri za Haiti. Okay. Umuntu ariko arakuraba umengura umuntu atekereje, umengura umuntu w'inyakamwe, sinzi ko ari kubera buriya buzima waciyemwo bw'intambara n'iki bya kera, ariko kuri stage urabundi muntu. Biva kuki n'esprit iri muri wewe? Hari abantu bavuga bati ngo kugira umuntu umustar asaragurike kuri stage nuko aba yafashe swati kinyobwa canke ikindi kintu cyaco cyose gituma agira mood. Wowe biva kuki? Bo mu bisanzwe iyo uri kurakora ikintu ukunda kandi ico kintu ugikora ukagikorera abantu ukabona ukuntu banezerewe n'icyo uri kurakora nawe biguha morale yo kugikora. So ego hariho abantu benshi bakoresha ibyo hari abanwa, hari abakoresha n'ibindi kugira ngo bagire ntuze energy yo kuba bokora ibyo bakora. Ariko iyo uri kurakora ikintu usanzwe ukunda aho ushitse nyene uba wawundi nyene, ntibisaba ngo gufata ikintu. Bini nabyo byo gutekereza si ibyo byo kuvuga ngo ubuzima n'ibiki biriya ni passé, ni ibintu byaheze. Nako akundi nk'akarorero nka Big Fizzo ndazi uzobona kino kiganiro hari indirimbo yigeze kugira ngo iriya ngo leave me alone, avuga ukuntu bamutuka ngo ni kitimbaye n'ibiki. Leave me alone bisigura nk'amahoro. Ico gihe ariko ararimbira mu ex so ariko ubu muri uyu mwaka iyo ageze hajya ahantu kuri iri aravuga ngo no ni ya zamani, urumva ubu ameze neza, so yibuka biriya yaciyemo. So gutekereza ngira ngo ni kamere yanje niko meze. Okay, abantu bariko baraturaba barashobora kuba bari uko bibaza bati ibikorwa by'umuntu nibihe. Urashobora kutubwira neza na neza muri Texas iyo uri kura DJ canke amwe mu mateka usanze ufise muri Texas? Ndi umuntu nkunda kuryoherwa. Iyo ntari ku DJ mbonye umwanya wo gusohoka ndasohoka nkaryoherwa n'abagenzi. Bisanzwe uretse n'ibyo byo ku DJ byo bikorwa mu weekend cyangwa mu gihe hari ahantu bandondera icyo gihe, ariko mu bundi buzima fisa kandi kazi isanzwe nkora. Ubwo ntibirigira bishika habeho nk'umuririmbyi kanaka yipfuza kugenda kumubera umu DJ muri donc muri performance yiwe runaka iba yabaye hariya, so atari umurundi aba yaje hariya canke undi muntu canke umuririmbyi nyine asanzwe ari hajya nyine muri bijya bice w'umunyafrika canke n'abahajya nyine? Yego barahari. Hariho nk'aho bita by the way shout out to Kappa. Ni umwe mu baraperi bakora neza vraiment. Rick Peso barahari no mu yandi state nka za Arizona hariho bita Mr. TheDj. TheDj ni mugenzi wawe. Haje ukuri kumwe na TheDj kandi nganye. Hariho ukuntu mwagiye mubigira ariko buri muntu afite slang ziwe. Bo barahari benshi hano muri hariya muri Houston bariho, za Dallas barahari. Nivyo nyene nari ngacenda kubaza nti mbega uba ukorera muri state ya Texas gusa canke urasohoka kenshi n'ahandi? Wenda sohoka. Urasohoka cyane nko mu state duhana imbibe nka za Arizona, Colorado,
hariya nyene uze bo Arizona, Colorado na ibindi bivuze nini. Yeah. Okay, wo nkundira gatuma tugasubira inyuma muri video twakoze ya biography wawe narigeze kwandiko nayirabana n'umuntu yumva mvuga nti uri umurundi hariya indani muri ya video vuga nti twaje gusanga DJX TheGeneral-X ari umurundi mu bintu ni kintu abantu benshi batari bazi bivanye n'amateka yiwe akorera muri Amerika ubona umengo ntiyo umurundi ahubwo kubaza ko ari umunyamerika wa hariya nyene rero byaramutangaje mugabo ari uko yabandanije akurikirana video yumva ahantu mvuze ni yavukiye mu Rwanda mu nyuma araza mu Burundi kandi biboneka ko yaje mu Burundi afise imyaka kanaka aca niho yaciye ambaza ati none uwo n'umurundi koko canke n'umunyarwanda iki kintu kidusigurira gute DJ ko je narabuze inyishu ndamwishura. Okay. Bona nabo baba ariko barakurikirana kino kiganiro vraiment je ndi umurundi ndi umurundi gusa ego navukiye mu Rwanda ariko mvuka ku bavyeyi b'abarundi ikindi naco murashobora kuba mwumva nkuze accent y'ukuntu mvuga ikinyarwanda cyinshi bivanye n'abantu tubana hariya ariko mu bisanzwe je ndi umurundi ku buryo bindi mu maraso aho hacafye Uburundi idarapo y'Uburundi ariko represent Uburundi ndabona naka dede wambaye nako Burundi ego na area code y'Uburundi ngaho desa 57 yego so ndi umurundi. Okay, abantu je nibaza yuko boshira amazina kuri ico kintu byabaye ngombwa ko ndakigaruka ko gatonya kubera ko nakibajijwe n'umuntu umwe ariko arabajya video bisigura yuko no mu bandi benshi bazoyiraba barashoboye kuzokwibaza ico kintu bati none umuntu biremeze guti kwaho batadusiguriye neza muga twumvise yuko usanzwe uvuka mu ku bavyeyi b'abarundi hama DJX donc bitandukanye n'intuze n'ivyo ukorera muri state ya Texas nihe migambi rero ufise aha mu Burundi? Bo imigambi ntibura ariko je sindi wa muntu nkunda kuvuga ibintu byanje bitaraba ndabikora abantu bakabibona hanyuma hazogira icyo mbivuga mu bisanzwe je nkunda kubaho private life sinkunda gushira ibintu byanje hanze ntarabikora. Okay, je nibaza yuko sinzi ko hari ikindi ukwifuza ko tukubaza canke bo umva nibyo gusa mwakoze ego vugana na rero n'abantu bariko baragukurikirana gatonya gusa ebana sharap ku bantu muriko murakurikirana kino kiganiro hanyuma ngira ngo ntimuzo kwibagire kuraba Waka Night TV ikora ibikorwa bikomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura arico gihugu cy'u Burundi hanyuma muze mura supportinga vraiment ibintu bya subscribes share na comment zanyu ziba zikenewe mu bisanzwe hanyuma baze barabaha ibintu bishasha buri munsi utibagiye no kuvuga imbuga ziwawe bashaka kugukurikirana bo kuri jewe murashobora kundabira kuri ntuzi TheGeneral-X official YouTube kuko nkoresha izina rimwe muri byose na Instagram yanje n'iryo nyene Twitter na Facebook page yani ibyo nkoresha Mr TheGeneral-X official. Reka tugushimire rero cyane TheGeneral. Murakoze cyane. Ego nezere yuko uzoteba nga mu Burundi cyane. Bon nkuko nabikubwiye sinkunda kuvuga ibintu cyane ariko ndacyari ngaho. Okay. Kuba ariko muradukurikirana ngira ngo muravyumvise byinshi bya DJ TheGeneral-X asanzwe ari umurundi mugabo ibitangaza vyiwe byinshi bizwi n'abanyamerika rero ubu unye twahisemo kumubazanira hano kugira ngo mumenye byinshi vyiwe nibaza yuko mwamumenye mwakoze cyane kuba mwadukurikiranye inyuma kamera yari umukozi mwiza cyane Da Silva.